ishengero Hope Church risanzwe rikorera mu Caramaga hahe kurya mabeni hafi y'uruzi Gikoma rirabatumiye mu nyigisho z'abakenyezi n'abigeme bageze. Izo nyigisho zikazoba ku Imana igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 isaha 8. Umwigisha n'umuvuga butumwa afise amavuta yo kwigisha ingo akabazwi ku izina rya Mama Wiri wo muri Minevame. Hope Church ikaba kandi ibatumiye mu miga asanzwe aba ku Imana isaha 2:15 mu miga ya mbere canke isaha 4:45 mu miga ya kabiri canke isaha 10:30 mu miga ya gatatu. Muratumiwe kandi mu masengesho yo kubohoka y'amababuri wa kane isaha 11 z'umuhingamo hamwe n'amasengesho yo karago y'amaba ku misi ya gatatu isaha 3. Muratumiwe kandi mu masengesho yo mu tondo yamaba kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaha 12 kugeza isaha 1. Kaze mwiyakirire imigisha y'Imana.